mbega muri ico gihe nawe biraheza bikagenda gute iyo mwumvise ko hari umukenyezi yahoteye umugabo mbega abantu bo barahari yego barahari mugabo novuga ko atari benshi cyane gusa umunsi umukenyezi ahoteye umugabo umva ko menga nibara kumutemera imisanzwe nibara kumutemera ivyo birahari kandi abagabo baratwitura batwituye turabatunganiriza mwigeme afatwa cyo kimwe ivyo tabishimira leta mwigeme afatwa cyo kimwe mw'ishure nk'umuhungu yiga ivyigwa vy'ubuhinga aja mu gisirikare aja mu gipolisi murabibona ku munsi mukuru defile yayiteye igomwe kandi ku mice itandukanye y'abasirikare n'abapolisi b'abakenyezi ingabo z'igihugu mva n'ibintu vyiza cane kera siko vyari biri ariko mugabo urabona ko ubu abakenyezi bakora byose barubaka amazu kera avaho nta mukobwa yubaka inzu ngo kiranazira ariko uyu munsi barubaka n'aba engineer ariko kandi ntitwota imigenzo ngo turengere mu rugo turazi ko umugabo ari umutwe w'urugo yego nyene umutambukaye mukuru w'igihugu arakunda kuvuga ati hariya uri umushikiranganji canke urinde hariya mu rugo uri umukenyezi mu rugo niko kajambo ko umukenyezi ufise mu rugo uramenya ko hariho umugabo mu rugo n'umukenyezi mu rugo utegetse gukora mushira hamwe mwumvikana ako kantu rero ukuye hariya ubanza ukakambura hamukumba ukambara umwambaro w'urugo uko bakagwaruka yego uko kuva muhira ko umukenyezi agiye kurondera ko kivyoteza imbere umuryango hari bamwayibona yuko ari byo byaratumye rimwe n'indero ayugwaruka isubira hasi kuko abavyeyi bubu batakiye abakenyezi na cyane ko nibo bateza kumarana umwanya munini n'abana babo ntibakibarongira umwanya wo kubahanura no kubigisha ibintu abiriye oya suko Inimeni sushini kuri Boja TV twabwiye ko dufise umutumire ni Misigaro Fidesi yajera yaserukiye ihuriro ry'abakenyezi bw'igihugu ariko kandi akaba rirongoye mu ntara ya Kera ya Bujumbura. Misigaro Fidesi tugwikaze kuri Boja TV. Mwaramutse neza kandi ndamutse kandi n'abari ko barakurikirana kino kiganiro haba kumbonesha kure canke radio. Twizere ko meze neza. Ego turashima iteka. Turacari mu kwezi kwahariwe umukenyezi abatari bake bakunda kubona umenga gusa n'ujya munsi ugenekerezo rya 8 ntwarane kumbure n'ukwezi kose ndetse buri gihe cyose ko umukenyezi yamakwiye guharanira agateka kiwe. Mwatugaruka ko ino kintu kenshi bakunze kugaruka kenshi tuvuze umukenyezi ko ari maboko igihumbi twumviki bavuze ko umukenyezi ari maboko igihumbi nuko umukenyezi akora utuntu twinshi ubiravye mu rugo barakunda kuvuga ati umukenyezi niyo nkingi y'iterambere mu rugo umukenyezi ntakora ikintu kimwe gusa umukenyezi arakurikiranira hafi abana umukenyezi arateka umukenyezi aravoma umukenyezi arasoroma umukenyezi akora ibintu byinshi ku munsi mu rugo umukenyezi kandi araraba n'ivyo hanze arakurikirana ivyo hanze akaraba agasohokana kinjira haba inzego z'igihugu zitunganije nk'ibikorwa akabikora kandi akabikorana n'ibanga ry'urugo n'ibanga ryo kurera abana n'ibanga ryo gukurikirana urugo rwiwe ego mbego no musi niko muyibona ego n'umunsi niko biri ahubwo umunsi rero byarateye imbere cyane ego ubu ni maboko 500 nitwovuga ko igombi gusa byarateye imbere cyane kuko ubu mukenyezi ariko arabona byinshi yokora mu rugo kumbe kenshi atahora akora kera turavye ku muco n'umugenzo wabitunganya mu Kirundi wasanga umenga kera ari kuri we gukora ivy'urugo byo guteka kuvoma mu uwo munsi amaso y'umukenyezi yarugurutse arabona ibindi akurikirana hanze kandi arabikora. Twinjire mu kiyago nyezina twari tumenye mbega nize inshingano nyamukuru z'ihuriro ry'abakenyezi muhagarariye. Ego umusanzwe tuvuze ihuriro ry'abakenyezi umuntu abavuze ahantu canke ikibanza yagiro ahantu yagiro abakenyezi bashaka gushika akumva ko aruhutse akumva ko ashobora kuganira akaganiriza mugenzi we aho rero bakaganira cyane cyane haba ibibazo umukenyezi ashobora kuba afise ivyo bakashobora kubiganirako kandi bakanaganira ku kintu gishobora guteza imbere umukenyezi na cyane cyane ego bakaganira ku coteza imigambi kushoboshira imbere imigambi bashobora kurangurira hamwe ngene bokora ngene bokwiteza imbere n'ingene rero umukenyezi muri rusangi
bomukurikiranira hafi mu bibazo yogira. Aho rero tukavuga na wa mukenyezi wo hejuru mu misozi, wa wundi nyene hahantu ubona kumenga n'ahantu hatari nyabagendwa. Aha tugashimira rero na leta y'u Burundi kuko mu gushinga ihuriro ry'abakenyezi yabigize neza cyane. Yaraduze ku rwego rw'igihugu, iramanuka irashika no ku mutumba. Hajya ku mutumba naho baraserukiwe, hariho abantu 15 ku mutumba usanga baserukira urwo rwego, umva nta citwazo bashika hose. Nkuko bari kurabivuga ahantu abakenyezi muhurira kugira ngo muganire akababake imbere kumbure si imyaka myinshi rimaze, ariko kandi kare siko byanavuze nkuko babivuga ati kare koko yabazwe ibintu byo mu rugo gusa, no kugira ngo haje no munsi ihuriro ry'abakenyezi nuko mwabonye koko umukenyezi kuguma mu rugo hari ingorane biteye. Ego bise biteye ikibazo kuko umukenyezi akoze ivy'urugo gusa haragira agahaze kuko kera wasanga nka kenshi abakenyezi atijukiye ishure, ugasanga ntibariko bariga. Muri ico gihe rero mu vy'umukenyezi yarangura wasanga afise nk'akarimbi, kuko wacu usanga aranguye ivy'urugo vyonyene gusa atakindi kintu akoze kandi atanikindi kintu asahirije urugo rwiwe. Ariko uwo munsi umukenyezi arakora agasahiriza urugo rwiwe, akagenda agasoma ku soko, akadandaza, agakora umugambi wo kwiteza imbere, ivyunganira urugo ndetse n'uwo bubakanye akabona ko hari akarusho mu rugo. Cyo rero ni ikintu gikomeye cyane kuko kiratuma urugo ruhagarara neza. Rugahagarara neza ku buryo baba bana nabo bagira intumbero nziza, haba ku ishuri kuko ntacyo babura, bose bashize hamwe ntacyo babura, haba no mu migambi yo kwiteza imbere mu rugo barafashanya, haba kandi no kugira intumbero nziza y'urugo. Ivyo navyo urumva ko bisha biza bisahiriza urugo. Kandi ikintu gikomeye kuko hajya urugo bavuga ngo ngiyo haraye inzara hazinduka inzigo. Mu rugo umwana yarararira, mu rugo abubakanye batahurije kuco bakora ngo bashobore kutabihuriza ko cyaba gico babuze, biratuma haba n'injyane mu rugo. Muga mugihe mwese mwarone mukazana nta ushavura, murahacimusha mukorera hamwe n'ikibano kigatunganirwa. Uyu munsi ihuriro ry'abakenyezi ririko rirakora gute, gifashe gute? Umunsi ihuriro ry'abakenyezi riri ku kivi, ririko rirakora aha nababwiye ko mu byo rikora hariho gutunganya ikibano. Gutunganya ikibano gute? Kuko hajya mu kibano harabaho akacenkariya, ugasanga hariho abubakanye batumvikana. Abakenyezi umunsi ihuriro ry'abakenyezi ni kiraro. Ni kiraro novuga ko abantu mu ngo bacako n'abahuza. Haga ubu nabo nyene n'abahuza kuko ahantu habaye ikibazo mu rugo. Ukagenda bakakwizera, ukagenda ukicara mukayaga, ukabaha intumbero tikuru kugira uko. Ibi byaratumye ingo nyinshi ziyunga zikaba ingo ziremye, zikaba ingo zifashe, zikaba ingo zifise aho zisenyera ku mugozi umwe w'iterambere. Ico rero ni ikintu gikomeye cyane abakenyezi bo mu ihuriro ry'abakenyezi bagenda bakora. Ikindi bagenda bakora hariho gufasha abakenyezi gutunganya imigambi yo kwiteza imbere. Ni ikintu gikomeye cyane kuko kera umukenyezi yarashobora kugira ngo ariko arakora agakora muga akabura icyo akora, kandi ibyo akora bihari, ariko mu bw'uwo munsi akwituye ati je ndashaka ko nokora iki, akakibona. Haje umukenyezi afashe umugamba awukoze arunguka, kuko si kenshi yonona, si kenshi agenda mu kabare ngira asororera abantu abana bariye. Ni ukuvuga yuko akoze aratera imbere. Gende muri nk'amashyirahamwe y'abakenyezi ko yagiye ritunganya bakora, urasanga bateye imbere kurusha. Ico rero ni ikintu gikomeye usanga bariko barafasha mu bakenyezi babereka ati kore mwiteze imbere, kore mukorere hamwe, muje mu mashira hamwe, mukore ukuntu kandi mwongere mutunganye n'ingo zanyu neza. Hariho n'ikindi novuga. Abakenyezi kandi bo mu ihuriro ry'abakenyezi barafasha abakenyezi kubereka ahantu bashobora kwitura. Kuko murazi abakenyezi baba tuvuga ku mitumba, urasanga benshi batazi amategeko abagenga. Urasanga kenshi ashobora kugira ikibazo mugabo ntavuge ati niture nde, ntamenye yitura. Mugihe akwituye rero ukamufasha gutunganya, ugasanga kumbure byose ntica biherera ngaho, uramwereka ati jaha, nimba ari inzego z'ubutungane ukamwereka ati hera, ukamwereka ati mbega no kwandika gute ivyo njana, ukamujimba kamwe ati wowe bikora uko. Hanyuma natwe amategeko si bose usanga batahura, ariko mugabo uragenda nawe ugashaka umuntu ajeje ubutungane nawe akagufasha
ugasanga muri ko murakora mu runani sabo gusa n'abajeje umutekano nabo nyine murakorana yego nabo nyine turakorana umukenyezi yahohotewe kuko birashika yahohotewe uramenya aho uca kugira ngo ushobore kumutabariza ivyo byose ni ibintu bikomeye novuga twishimira umukenyezi wo mu ihuriro ry'abakenyezi umunsi ahamagarirwa gukora ahari hose na cyane cyane mu kibano ciyo yego ni bihe bibazo bikomeye no munsi mubona abakenyezi navuga na cyane bo mu iryo huriro amusanzwe navuga ngo muserukira bakunda guhura navyo ibibazo bikunda kwibonekeza abakenyezi bo mu ihuriro ry'abakenyezi barahura n'ibibazo iyo bariko baratatura amatati nkayo iyo bariko barahuza iyo bariko barakora ibikorwa vyabo bitari biki icambere murabona igihugu cy'u Burundi ngene cyubatse kirafise imitumba kirafise ibiyaya kandi babandi duserukira babandi duhamagarirwa gutabara sabo turi kumwe oya ni umuntu usanga ari hariya ku mutumba hariya ruguru afise ikibazo ikicaye kanaka wowe ntazogusanga aho uri biragusaba ko nawe wirukanka ukamusanga ahari cyo urumva ko ari ikibazo icya kabiri hajya kumva inkuru ku mwanya wo gutabarira k'umuntu ni ikintu naco usanga ari ikibazo kuko akenshi abakenyezi urasanga bagira ibanga ibibazo vyabo kandi birumvikana bakabigira ibanga mugabo ugasanga harageze igihe usanga umukenyezi yarengewe wewe ukazogera kumvisha ikibazo haramaze kuba yaramaze gusinzikara yaramaze gukomereka kumbe ku mutima yaramaze gukomereka kumbe no ku mubiri biri ugasanga yasinzikaye kumbure niyo nkuru kagera kuyumva itevye rero umuntu ugeze kumutabara kagera kumutabara usanga arasinzikaye ni kibazo kuko urumva ko inkuru wayumvise utevye ukagera kumutabariza yaragize ibikomere n'icyo urumva ko ari kibazo ego hamukiri kintu cyajya hatata babiri hanyuma rero agatsinda ubona agatsinda kuko hari inzu haba amatati haba hariho umuntu atari mukuri uwo muntu atari mukuri akenshi ntabibona neza kandi nikosa riravana n'umuntu yarikoze ego riravana n'umuntu yarikoze ntabibona neza ariko umugabo nawe kubera wizera ko wabikoze mukuri aratinda agatahura ego tuvuze ku bibazo gusa by'abakenyezi tuko turumva ngo guhohoterwa kw'abakenyezi mugabo uheruka muhimbaza umunsi mpuzamakungu hari w'abakenyezi ni impanuro zitari nke aho abakuru w'igihugu ndetse no gutandukanya umukuru w'igihugu ko nibuka hari n'ivyize guhera Igitega umutambiko w'igihugu yarigeze kuvuga ko naho hariho n'abagabo bahohoterwa kandi bahohoterwa n'abakenyezi mbega muri ico gihe nawe biraheza bikagenda gute iyo mwumvise ko hari umukenyezi yahohoteye umugabo mbega abantu bo barahari ego barahari mugabo novuga ko atari benshi cyane gusa umunsi umukenyezi ahoteye umugabo umva ko menga nibara kumutemera imisanzwe nibara kumutemera ivyo birahari kandi abagabo baratwitura batwituye turabatunganiriza ntiturabarenga ikosa ryakoze umukenyezi haba namba turamusabira ihana naho mugabo tukamwereka ati ngo witure ubutungane mu gihe tudashoboye kubatunganiza twebwe kuko turagerageza ariko muga iyo vyanse turamwereka naho hashobora guca kugira ashobore kwitura ubutungane yiture abajeje intwaro kuko nabo turakorana uhereye ku mutumba gushika inzego aho zigera turakorana tukabasaba n'impanuro shukire abagabo nabo tukabereka aho bashobora guca abakenyezi bakoze ayo mabi nkayo tukabasabira ibihano bakanafungwa yego barafunga bakanafungwa hanyuma bibaye ngombwa uwo nawe yakorewe ayo mabi tukamuherekeza tukaraba koko ko ivyo asaba byagiye mu ngiro yego tuvuze umukenyezi koko umukenyezi abari mu rugo guhohoterwa cyo guhotera nuko abari mu rugo mu matoza maze gukora cyangwa mumaze kuganira mukunze kumva ko igiki gitera cyane izo novuga ngo kutumvikana ko mu ngo ari haza no kwaduka ivyo kutumvikana ko mu ngo kurava ku bintu byinshi ahanini birakunda guhagarara ku kuntu intunganyo y'urugo ihagaze mu bintu bijanye n'uburyo ubutunzi bw'urugo akenshi ku bagabo urasanga akenshi bigarurira ubutunzi bw'urugo umugore ugasanga yarimye ugasanga ntiyimbuye umugabo akarondera gukoresha byinshi abisohora hanze nk'ikubidandaza ugasanga kandi bihereye hehe ku marigara agiye kunywa agacupa agize iki na kiriya kandi umwana nawe akeneye kuja kw'ishuri mu rugo hakeneye icyo bafungura ico rero ni ikintu kinini usanga kivako kutumvikana hagati mu rugo si ivyo gusa hagiye navyo ibintu bisongera isi yiwe muri ivyo bintu
no kunywa inzoga novuga zitemewe n'amategeko. Hari inzoga umuntu azinyoye usanga yataye intumbero y'urugo, ugasanga yataye intumbero. Muri ico gihe rero asanga n'uwo muntu yazinyoye ashobora gukora ikintu atari yiteguriye gukora, ugasanga harabayeho wa mukenyezi ashobora guhohoterwa ku mubiri. Ivyo navyo biratuma inyifato nk'iyo urugo ruhungabana, urugo rugahungabana. Hanyuma hariho n'ingeso mbi umunsi zibonekeza ntitwereka kwivuga. Hariho abagabo usanga baja mu bakenyezi benshi, navyo birahaba, biriho. Aha tukahamagarira abakenyezi nabo kugira intumbero, kuko uribaza ati none mugenzi wanje ndamukoreye ibi nanje umunsi umwe bazonkorera ibi. Ico rero naco n'ikintu duhamagara abakenyezi ko bokwikubita agashi, n'abagabo bakaraba ko bariko baratunganya neza ingo zabo. Ariko hari n'abakenyezi barenga ibigo birashika. Birashika ntawe wihakana. Nk'uko yaravuze uheruka atabahabara n'abagore. Yego birashika sinyifato nziza bishikiye umukenyezi wo kumva ko ari ibara, kuko hajya umukenyezi bavuze ko ari nkingi y'urugo ni ku mpande zose, haba munyifato cyane kuko umukenyezi yamana n'abana, yama ariko arayaga n'abana, amara umwanya munini hafi y'abana. Turavye umukenyezi mwirimizi abarana hafi umwanya munini n'abana. Umukenyezi mu rugo ni icitegererezo, no hanze baramwitegereza cyane, bakaraba ko ashaka guhindura ibintu mu rugo. Kandi umukenyezi hajya akenshi arahindura urugo. Arahindura urugo rero iyo bishikiye umukenyezi birashika ntawe biharira kabisa. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu yavuze ukuri birashika, ariko urumva ko ari ingendo mbi, inyifato mbi. Twebwe mu ihoro ry'abakenyezi dutera ivyatsi. Nkuko mwari muvuze muravuga ati zimwe mu ntambamyi canke nubwo mu ntandaro zo kutumvikana mu ngo harimwo no gutunganya ivy'urugo, harimo cyane kubijanye n'ubutunzi. Mbega hari imigambi mutegekanya ihari yo guteza imbere umukenyezi? Yego, ico nico duhamagariwe kugira ngo umukenyezi nawe yiteze imbere, kumbure ivy'ubutunzi mu rugo vyifate neza. Yego, ico nico duhamagariwe. Ubwa mbere ho turahimiriza cyane abakenyezi ndetse abigeme, kuko umukenyezi wejo n'umwigeme w'uyu munsi. Turahimiriza abigeme kugira ngo bitwararike na cyane ishure, bige kare. Umukenyezi umwigeme ariko ariga akabona umuntu aje kumuresha, yabona kumenga haronse diplome ya mbere, niko bayivuga. Ariko umunsi tubwira umwigeme amenye ko umusore aje kumuresha si diplome bamuzaniye. Baba baje kurondera icyo bazoshira hamwe ngo bubake urugo, umwe yubaka uwundi mu vyo afise, haba mu bumenyi, haba mu buryo, haba umva. Umwigeme arahamagarirwa kwiga amashure yiwe, nibwo rufunguzo rwa mbere, kwiga kugira ngo umuntu ashobore kugira ubumenyi. Erega utize n'ibibanza bariko barasaba, no uzogira ikibanza mu ntwaro utaciye mu ishure ngo wige ntibikunda. Murabona ko Uburundi aho bugeze burasaba impamya bushobozi zibereye kugira ngo umuntu ashobore gutunganya igihugu. Muri ico gihe rero umukenyezi cyangwa umwigeme ataciye mu ishure umva ko agira ikibazo. Ico ni ikintu gikomeye cyane kugira umukenyezi ashobore kwiteza imbere, ashobore gutera imbere. Ikindi kintu ababwiye yuko turatunganya abakenyezi kugira ngo bashobore kwiteza imbere biciye mu makoperative, bagakorera hamwe. Muri ico gihe birasaba ko umukenyezi amenya ati mbega uwo mugambi no gutunganya gute, umugambi no gukora gute. Kenshi mu ihoro ry'abakenyezi turashobora gusaba abajeje intwaro nk'urwego rw'intara, bakaduha hajya hari abantu bajeje gutunganya amakoperative, bigisha ngene amakoperative akora, tukabasaba bakabaduha, tukagenda ku rubuga tukigisha abakenyezi, bakadufasha kwigisha abo bakenyezi iyo ntunganya ngene imeze. Ivyo navyo vyagiye bidufasha cyane mu ihoro ry'abakenyezi. Umva ko yari imigambi myiza. Kandi ibindi bintu navyo turasaba muri kwa kwiga ko abakenyezi ko bamenya amategeko agenga umukenyezi, kuko umukenyezi umunsi ashobora guhohoterwa ntamenye icyo asaba. Niyo ntambamye rero nini usanga bagira, ntamenye icyo asaba n'imbere y'ubutungane. Kubera iki? Ya mategeko. Ariko mu gihe umuntu agiye ku ishure, amategeko umva agenda ayasoma aje hamwe n'abandi. Ivyo oye birafasha ko umukenyezi ashobora kugera ahashitse. Ego. Ubu hari na banki y'abakenyezi. Mu bakenyezi mu novuga ngo muserukira muri hamwe, mabona koko bijukira iyo banki canke ibikorwa by'iterambere nk'abakenyezi. Ego. Aha duhereye ku bikorwa by'iterambere abakenyezi bavyijukiye cyane. Baje mu mashirahamwe mato mato bagakorera hamwe. N'usanga ariko arakora ibikorwa vyo mu rugo,
urasanga adandaza ibintu bisanzwe, itomati, ibitunguru, ibutike. Abakobwa badandaza amabutike cyane kandi barunguka bimwe biboneka. Ariko tugiye ku banki y'abakenyezi, ndamaze kubona kenshi abakenyezi bashaka kwiyumvira gusaba ideni bakaja hamwe, ariko mu kanya hari igihe bihinduka. Simvuze ngo ntibasaba amadeni, barasaba amadeni muga kenshi usanga hagomba gusaba ideni abantu baciye mu ishure. Ati kubera iki nabo bajya taciye mu ishure usanga batavyukiye cyane, barabikora mugasi cyane. Kubera iki? Hari igihe hagira ko bakibaza ati aya mahera ninashikana mu rugo, uwo bubakanye mutwari wiwe ahantu hari tashaka kunsaba ndamuhe ko ayashaka gukoresha iki nakiriya yifuza, none ntazohava ngwako. Hagiye rega abakenyezi baratinya ideni muri rusange. Hagiye umukenyezi ari ideni akariherana, nibaza ko aba yabuze. Siyo ntumbero yabo, baratinya ideni cyane, na cyane ko bashaka kwiyumvira ati ndashaka kugira intambamyi yo mu rugo, ugasanga nawe ararigize gute ndamuhaye ko, ugasanga ntangarukaniye. Kuko umugabo, hari umugabo yakide n'umugore amubwira ati nkoresha iki, umugabo ati nakoze ishurugo. Ariko mugasi bose abagabo, hari abagabo rero abonye umukenyezi ashobora kwaka ideni amubwira ati zana dukoreshe neza, mugakoresha neza umugambi kwiteza imbere kandi mushigikiranye, ukabona ko ari ahantu bibashikanye. Intahe mwazibonye, hari abagabo bashinga intahe, jewe narateye imbere kubera umukenyezi wanje. Ego intahe zirahari, ziriho. Hari ikibazo mubona kuko ubuheruka hari icyashashikijwe n'abakenyezi, kumbe nawe wagira cyo kivuze ko kijanye n'ivyo hari banki kugira ngo umuntu arazwe ingurane ya kenshi abafise ingwate, mugabo basanze ibintu vyinshi bivyo sanga byanditswe ku bashinga ntaye babo, gasanga ntibyanditswe ku bakenyezi. Hari ikibazo hari mwihuriro ry'abakenyezi, hari ikibazo mubona, hari ikibazo mukibona ico kintu? Yego, ico kintu cyatera ikibazo kuko ibanki nayo biriko yadandaza kugira ngo iguhe amafaranga, no kwibona ahantu izo yakura. Muri ico gihe rero, mu gihe umuntu umukenyezi agiye gusaba amafaranga mu banki isaba ingwate, ni kibazo. Nico gituma aho duhamagara abakenyezi kuja inama nabo bubakanye. Ugiye inama no mubakanye ukamwereka umugambi ugira ukore, akagushigikira, ibintu bigenda neza cyane. Kuko ya ngwate usanga ari y'urugo, usanga ivuye mu rugo. Kandi muri ico gihe muri kumakorera hamwe ukora ikintu umugabo akizi, ntibihomba kuko mugenda murafashanya, mugenda muteka imitwe, mutekera hamwe, umwereka ati ngezaha nawe kweka ati bandanya uko. Muri ico gihe mubona ko amahera mwatanze ingwate y'ikintu kizogira akamaro urugo, murumva ko mutosesagura, muca mukora neza, mugakorera ku mugaragaro. Muri ico gihe dusaba rero yuko abakenyezi baje inama n'abagabo. Naco gituma kandi n'ibindi mu gihe vyoshika ikintu c'urugo byabitongo sha ikindi nivyo umugabo ashaka gusanga afise hakura akagiyandikako. Ariko kandi n'umukenyezi vyoba vyiza habayeho itegeko, kuko hagiye ibintu byose camwe itegeko ribayeho ry'igihugu rikarekura neza ku mugaragaro. Kuko ubu hari aho bikorwa ugasanga itongo umugore n'umugabo bariguze bakandika ko naka umugabo naka n'umukenyezi we naka baguze itongo. Muri ico gihe urumva ko baguriye hamwe, ariko si hose babigira. Hari aho bacandika ko umugabo aguze itongo. Ivyo rero habaye itegeko ritunganya ingingo nk'iyo ku bakenyezi bidufasha cyane. Wanashaka usanga umugabo atononye ngo aguze itongo cyangwa ikindi, usanga bidufashije cyane. Icyo naco nakantu bakomeye gose. Cyumba barigira nico kiri mubona. Ego. Kumbure mamaze kutyagira bitari bike. Tugiye mu bwa mu buzima busanzwe, aha ndavuga ku gateka kazina mu uburenganzira bwa muntu umukenyezi wafise ikibanza gikwiye. Aha jewe novuga ko turashima. Turashima ihuriro ry'abakenyezi kuko leta yarakoze ibitari bike. Leta yashize umukono ku masezerano atari make, yaba mu gihugu na mpuzamakungu, ashigikira agateka ku mukenyezi, aharanira agateka ku mukenyezi. Mbere igihugu cyo caravyanditse kirabisha no mwibwiriza shingiro ry'u Burundi, ibwirizwa rikomeye rigenga yandi mabwirizwa yose. Rero bitari bike byarakozwe, ariko mugabo rero naho vyakozwe hari aho usanga nk'intunganya y'amakomine usanga bashizeho ati umukenyezi aronka ibice 30%. Ni vyiza cyane, ariko kenshi bariko batunganya izo ntunganya usanga baca bahagarara kuri ibyo bice 30%. Ego baravuga kenshi batwishura bati ivyo bice bindi birenga ko namwe muzovyironderera. Turabirondera ariko mugabo urasanga
haraha agahaze ugasanga mu bibanza abakenyezi badafata ingihe bitagengwa n'iryo tegeko usanga bari inyuma cyane. Barakunda kuvuga mu nzego zo ku mutumba, nivyo haya mu nzego zo ku mutumba usanga bigoye ku mutumba kugira ngo umukenyezi yitoze wo ku mutumba, usanga bigoye kuko usanga kwa kuntu akora nabo ku mutumba, kwa kuntu aboneka mu bikorwa vyo ku mutumba usanga ari gake cyane, usanga igitigiri cy'abatoka ku mitumba ari bake. Kubera iki kandi ryategeko ku mitumba atari hari, ryategeko mu bibanza by'ubuhinga atari hari, abitoza bose bake. Bon, surugero rungana rw'abagabo, surugero rungana rw'abagabo, ariko tubanaye duhimiriza. Je ndizera ko umunsi umwe bazosumba n'abagabo, none ko turi benshi rero ndibaza ko umunsi umwe abitoza bazoshika bakasumba n'abagabo, kandi ndizera ko azotogwa kuko jeje maze kubona imitumba usanga irongowe n'abakenyezi, usanga itunganije cyane, itunganije neza. Yego itunganije neza, kandi ibikorwa by'iterambere barabikora nabo ku rugero rushimishije, usanga itunganije kandi usanga n'ubujyaga ari buke, usanga ari buke kuko kenshi usanga atari babandi bashaka baguma muri kabagende ngo bagume ahantu mwirigara cyangwa umaze kuja mu ntwara none uja mwirigara cyangwa ugumuri kwasangira n'abantu gusorora iki niki, ibintu bituma n'urugo ubutunzi busesagurika. Usanga ritunganije neza, ari mitumba yifashe, twizera ko umunsi umwe igitigira kizosumba icabagabo. Unabiravye n'ivyo ko nko muri Bujumbura uravye bamusanteri babakenyezi ikintu cy'isuku cyaragurukiwe cyane, here ngaho ni mukaza ukagenda muri Mugere kuko bose n'abakenyezi kwikara koko hari ubwo by'iterambere bitari bike koko biriko birarangurwa. Wabivuze ko hari abakenyezi koko bahohoterwa, uretse kubigisha amategeko abagenga ko wavuze ko hari n'abatari bake usanga batayazi kumure n'abayazi. Ni igiki navuga ngo mushishikariza abakenyezi na cyane ku kijanye nuko ihohoterwa rikorwa abakenyezi yorandurwa burundu? Kugira ngo rirandurwe burundu tuhamagara abakenyezi ko musanze ca mbere n'inyifato. Inyifato iratuma umukenyezi hagira ikintu gihindutse, uramenya uwo mwubakanye uwo ariwe, cyakunda nico yanka. Inyifato ku mukenyezi hajya n'ikintu gikomeye cyane, ukamenya ngene wigenza. Icya kabiri turahamagarira abavyeyi kurera abana kumwe, guha agaciro kamwe umuhungu n'umukobwa, bagakura babona ko ari gishikira gisaza. Muri ico gihe bangana kandi mu rugo, kuko ari gihe umuvyeyi ashaka gufata umuhungu ukamenga hivyo arekuriwe n'ivyo atarekuriwe, regageze no mu rugo acabona ko ari ivyo arekuriwe, umukenyezi wiwe atarekuriwe. Mugabo mu gihe bakuze babona ko barekuriwe bimwe, bagiye gukora kumwe, ntashobora kumuhohotera. Ico naco ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma rero n'abagabo turahamagarira ko bomenya ko uruhara rw'umukenyezi mu rugo ari intangere nawe nyene barabibona, bomenya ko agateka bafise n'abakenyezi bagafise, kandi abakenyezi bashoboye umunsi nta kintu umukenyezi adashobora gukora umugabo nabakora kiretse uko atunganijwe. Hanyuma tuhamagara kandi abakenyezi kumenya cyane cyane uwo bitura uwo ariwe, kuko hajya witura umuntu uramenya ko uwo muntu ashobora kugira ahantu agushikanye, ashobora kugufasha gutatura amatati yawe. Ico naco ni ikintu gikomeye. Uraraba ku mutumba babajejwe intwaro, baba muri babakenyezi nyene, ukaraba ushobora kwitura, ashobora kugutunganiriza koko, kandi ashobora kuguha intumbero iyo, kandi ashobora kugira ahantu agushikanye kugira ngo amatati yawe atoregwe inyishu. Ni nagute nyene mufasha abakenyezi kumenya ivyo bafite uburenganzira n'ivyo badafite uburenganzira? Akenshi kugira ngo bashobore kubimenya burya hatunganywa amanama, harashobora gutunganywa amanama mu ntara hagati, kandi wanashaka amanama abatunganijwe gusa n'ihuriro ry'abakenyezi. Oya, ahanini atunganywa n'andi mashirahamwe, ayandi mashirahamwe usanga ashigikira abakenyezi mu nyifato zabo mu bikorwa binabiriye. Abo rero batunganijwe amanama akenshi urasanga atumira abakenyezi. Mu gihe rero ayo manama yatunganijwe, namwe nk'abakenyezi mu ihuriro ry'abakenyezi mukabimenya, muratumira abakenyezi bakagenda bakavyiga. Mu gihe bavyize mukababwira bakaza kuvyigisha abandi, kandi namwe babituye mukamenya ko ico mwahamagariwe mukabikora, ataco muravye ataco musavye, mukabafasha. Kuko kenshi umukenyezi akwitura akubwira ikibazo afise, nawe muri ico gihe umwereka ico yokora, nuko uri kuramutayahuza ico akeneye.
umwereka ati ahaba wahohotewe uku wokora uku hakenewe uwo ronswe iki ufitiye uburenganzira iki urumva ivyo rero biramufasha kumenya ico arekuriwe. Ego ikindi naco twosaba nuko nk'umunsi wosanga ry'amategeko agiye mu rurimi rw'ikirundi nibaza ko yofasha cyane. Ubu hari umuntu akaradukurikirana ashobora kwibaza ati mbega ihuriro ry'abakenyezi bakorera hehe, mbega n'umugu w'abakenyezi bagiye hamwe kumbure ati kumbure nanjye ushobora kuba narasizwe inyuma ntari mu ihuriro ry'abakenyezi mugabo nifuza kuja hamwe n'abandi. Oya, ihuriro ry'abakenyezi si umugwi w'abakenyezi bagiye hamwe, ni intunganyo y'igihugu bashyizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yashizeko umukono, aho rero baragiye aho barashiraho iryo tegeko hama barafata intumbero nziza ishiraho abo bakenyezi. Ni kuvuga ku rwego rw'igihugu hari abakenyezi 5 barongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara zitandukanye uko zari zitunganijwe, kuri buri ntara hari 5 hanyuma ku rwego rw'amakomine naho nyene hari 5 barongoye ihuriro ry'abakenyezi, hama ugacuduka ku mutumba hari 15 barongoye iryo huriro ry'abakenyezi. Kuko dusubiye inyuma Louis Marse kuko hari abatera barakunze kutabihuriza ko ngo ni y'abamama ngo ni abigeme ngo mutarava mu ngo ngo sigisi iwanyu kuko Louis Marse ni yabandi. Louis Marse ni umukenyezi uwariwe wese. Umukenyezi rero ninde? Umukenyezi uhereye hejuru gushika hasi ku mutumba gushika kuri wa wundi bavuga bati ari hahandi afisa mikoro make ari hariya umenga yarahebwe yubatse riramuraba. Soko gusa umukenyezi gusa ariko n'umwigeme riramuraba. Abigeme barimwo kuko umwigeme ejo niwe mukenyezi. Ntituvuze ngo abana nabonye umva uruhara rw'umukenyezi akenshi n'umukenyezi, ariko umwigeme nawe uwo munsi iyo bariko atanga impanuro, iyo bariko baragica bashikirije n'abigeme ntibasigara inyuma, kuko igishikira umwigeme gishikira n'umukenyezi. Igishikira umukenyezi gishikira n'umwigeme. Iyo hari ubwizi bufatwa ku nguvu, umwigeme arashaka gufatwa ku nguvu agahohoterwa. Ico gihe rero ihuriro ry'abakenyezi ni rya bose. Kandi ihuriro ry'abakenyezi nuko abenshi batabifata co kimwe, hariho n'abarundi usanga babifata ukutariko. Ihuriro ry'abakenyezi si umunsi nkuko benshi babibona bakanywa agacupa bagahaga bakagira gute, suko ahubwo ni umunsi wuko kwicara ukiyumvira ati mbega uwo mwaka urarangiye mu rugo vyagenze gute, hari ikintu natereye mu rugo mu iterambere ry'urugo nakoze iki, ukaraba aho wagejeje, bashaka gusanga wateye intambwe idashimishije. Muri ico gihe ukavuga ati ngiye kongera kwiki, ngiye gukora iki. Nimba ukorera ishirahamwe kanaka mbega nakoze ivyo nategeza gukora uko bibereye, ukaraba mbega no hindura iki, ukaraco wohindura, kuko byabayeho hari vyinshi bitagenda neza, ariko uwo munsi biriko birashirwa mu ngiro. Nukuraba ariko vyokomezwa natwe dutereye uruhara mu iterambere cyane cyane ry'umukenyezi. Rimaze ko ry'umukenyezi rero ntiry'urugo, n'igihugu, n'intara yawe, n'igikomine yawe gushika ku gihugu. Tuvuze urugo ku mukenyezi nkuko barabivuga duhera ku mwigeme. Oheruka twari kumwe n'umuhuza w'abarundi Merantine Kanyana, niwe yagarutse aravuga ku kintu kijanye no mu makomine kujya munsi baja gusinya, n'ujya muntu abasomera ati aranyarusa gose, nabo nyene baza basoma ati woge nakababaza ati bavuze gute ntabyo uza gusanga bumva. Mbega nk'umwihuriro ry'abakenyezi mufasha iki ababigeme mu kubategura, mufasha iki mu gutegura ababigeme kugira ngo bazukubake ingo zabo zikene neza? Abigeme hanene nababwiye cyambere ubutahamagarira kuja ku mashuri kwiga wize hajye wategura urugo rwawe. Uri ko araba urugo mbega wiga kugira ngo utegure ngene umwana wawe azoba, kuko ufise intumbero yo kubaka urugo rwiza, umwana wakabaho neza, uritegura ugategura urugo rwawe, ugategura urugo rwawe tuvuze n'abana bawe baba barimo. Ikindi duhamagarira abigeme n'inyifato nziza. Inyifato nziza ukamenya ico ukora, ico urekuriwe n'ico utarekuriwe, ukamenya ko hari za kirazira, ukamenya ko ugiye ku ishuri. Jewe ndiko ndibaza ko ubu uye inda z'indaro zigenda zigabanuka, ndiko ndavyiza nta biharo mfise, muga turavye ivyigwa abantu bagenda bavuga, amahimiriza agenda araba ku mashuri atandukanye, ivyo bintu biratuma inyifato hamagarira kwifata, ni inyifato yo batuma bashobora kuzoteza imbere ingo zabo. Ego ubwo bumenyi n'inyifato hamagarira gukora gushira mu ngiro biratuma ingo zabo bazubaka neza, n'atari bose
ntihabura agahara mugabo turabihamagarira cyane ko bokubaka neza ingo zabo na cyane cyane mu nyifato. Hari kuko mutegura navyo mugahuriza hamwe nk'abigeme mu kwategura nkabereka ati buriya muko mujahana mukwiye kwitwara ukuntu kuretse kwa impanuro muri ubu buryo mu ngo canke mu biganiro mugahurira ahantu hamwe kabaye izo nyigisho. Ivyo biraba kuko nki ku mashuri asanga hariho amakomite y'amashuri. Muri ico gihe iyo habaye nk'amanama turahamagarira abakenyezi mu ihuriro ry'abakenyezi kwitaba amanama nk'ayo. Mu gihe rero uri mu ihuriro ry'abakenyezi ugashika hari inama nk'iyo turabasaba ko bagira ico bavuze. Abakenyezi tubahamagarira ko bitaba ibikorwa rusange kuko uburyo usanga bigoye, tubasaba ko bitaba ibikorwa rusange. Ahantu habaye ibikorwa rusange uragira ijambo uvuze, kandi akenshi indongozi ziri aho usabye ijambo uri umukenyezi ahantu habaye ibikorwa rusange barakumviriza ukagira ikintu uhanuye. Jewe nivuze ubwanje uko ndabikora nivyo kuko rusange nshobora kujamwo ngiyemwo hacerenga ico mpamagariye abantu baba bari ngaho tukagira ico tubahamagariye tugafashanya. Sinico gusa turashobora guhamagarira abantu abigeme haba ahantu ku mashuri nabo bakagira ico baterereye mukaba impanuro muri rusange, kandi ivyo turabihamagarirwa ko dusabwa kubikora. Nawe usanga ibikorwa bikwiriye cyane mugabo birakorwa. Ego ni gute leta yoshikira imbona kazoza ishingiye ku ihuriro ry'abakenyezi? Leta izoyishikako icambere cosho abakenyezi ni benshi. Abakenyezi ni benshi rero kuri leta ni nguvu za leta. Abakenyezi cyo twabahamagarira nuko bokwijukira kuja mu makoperative atandukanye kugira ngo bakore ibikorwa byo kwiteza imbere. Ibikorwa byo kwiteza imbere bakora biciye mu mashirahamwe, biciye mu makoperative biteza imbere igihugu. Birabateza imbere bigateza imbere n'igihugu. Murumva rero ko abakenyezi ari imwe mu nguvu leta ifise kugira ngo ishobore gushika ku mbona kazoza y'igihugu. Kandi ikindi kintu naco urugo rufise umukenyezi atunganije neza rugahaba rutunganije neza, erega imbona kazoza ihera mu ngo. Nyinshi mukuru w'igihugu amabisemereye ati hera mu ngo, banza urabe ko mu rugo rwa rutunganye kuko ntuzotunganya hanze gutunganyirwa abandi ubwo rudatunganije. Rero ko abakenyezi bazorushiza gutunganya ingo zabo neza, aho umutumbu uratekana ugatungana neza ukaduga kuko mine ku ntara ku gihugu. Ivyo bigafasha igihugu gushika kuri yambona kazoza izoba yifashe kandi iteye imbere. Mwatubwiye uburyo mukorana na leta, mbega ni gute ihuriro ry'abakenyezi rikorana n'amashirahamwe yigenga haba hano mu Burundi ndetse n'ayo mu makungu? Yego ihuriro ry'abakenyezi rikorana n'amashirahamwe yigenga atari make. Aho novuga nki mu bibazo icambe noherako mu bikorwa byo kwiteza imbere, amashirahamwe aja yungabanira ihuriro ry'abakenyezi mu kwigisha imigambi yo kwiteza imbere, mu kwigisha muri ya manama afasha guhimiriza abakenyezi n'abigeme inyifato nziza, indero nziza. Aha abakenyezi baba hari nabo bagagira ico baterereye kuri abo bigeme cyangwa kuri abo bakenyezi. Abakenyezi hari amashirahamwe za kafobu usanga zifise abashingwa manza. Muri ico gihe twabonye ko umukenyezi yahohotewe yagiriye ikibazo kanaka, ni muri ya ntumbero kwereka umukenyezi ashaka kwitura, uragenda ukamushikana ukamusabira ko ashobora kuronka umuntu ushaka gufasha kwiburanira, kuko akenshi abakenyezi usanga bafise uburyo buke, babandi bo ku mitumba usanga bafise uburyo buke. Hanyuma muri ico gihe biragoye kugira ngo ashobore kurondera umuntu ashaka kumuburanira, naryo usanga amategeko aba atakintu ayaziko. Muri ico gihe baradushigikira bakadufasha, ugasanga ivyiyumviro vyo bitomoye agashigikirwa akaburana agashika imbere agatunganirizwa. Si ivyo gusa, saya amashirahamwe yonyene, aho ndavuga za jape ziradufasha gutunganya ugwaruka, kuko murabona ko ari ishirahamwe mpanira amajambere hano agateka kugwaruka. Nibaza ko nico cifuzo cyane ko nyene iryo shirahamwe ryitwa baradufasha, kuko abo bariko batunganya ugwaruka bariko badufasha gutunganya indero y'ugwaruka. Ivyo rero ni ibintu dukorana basanga turashigikiranye. Amashirahamwe usanga mpuzamakungu nk'iza Japan mva ko zirimwo, hariho ayandi mashirahamwe usanga ari amategeko, ari amashirahamwe usanga afise abashingwa manza, ayo yose turayitura. Hanyuma hariho za Unifame nazo ziradushigikira. Yego novuga ko zishigikira kugira ngo umukenyezi ashobore gutera imbere akanatsinda. Murazi ko Unifame ari rimwe mu shirahamwe rigenga abakenyezi rikurikiranira hafi ibikorwa by'abakenyezi.
rero ihuriro ry'abakenyezi rirakorana na UNIFAM ndetse n'andi mashirahamwe ku rwego mpuzamakungu. Ihuriro ry'abakenyezi ntavyo rinegura ku bakenyezi bamwe bamwe kumbure wotanga n'impanuro? Ego nayivuze mu ntango, twavuze ko hari abagabo nabo bahohoterwa, barahohoterwa ntumva ko abakenyezi bafise iyo nyifato, mugana nabivuze si benshi, n'abakenyezi bake barawushiye mu kirundi umugani ati umuryambwa abumwe hagatukisha umuryango. Muri ico gihe umukenyezi yabikoze urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Navuze ko ari kimwe ihuriro ry'abakenyezi riranegura cyane umukenyezi afise inyifato nk'iyo, kandi tukamuhamagarira guhindura ingendo, ahindura ingendo kuko yaba twebwe ihuriro ry'abakenyezi dushike mu kumbona kazozayo igihugu kidufasha gushikako. Abo bantu rero nibo bantu duhamagara ko bohindura ingendo bakagira inyifato nziza ibereye umukenyezi mu rugo rwiwe. Umukenyezi yoba hari asesagura ubutunzi bw'urugo rwiwe muri iyi nzira canke iyindi, n'inyifato mwagiye murashikiriza kumbure bamwe nyenishubaye mukuru w'igihugu yavuga abantu afise inyifato nk'iyo bose tubahamagara guhindura ingendo, bagira inyifato nziza itera iteka ingo zabo, itera iteka igihugu, iha ishusho nziza igihugu. Kandi ndazi ko abenshi mu bakenyezi ako karangamutima barakagendera. Kumbure ni vyinshi umaze gukora wabishikirije nk'ivyo mwishimira, ariko kandi kumbure hari n'umurindi mwipfuza canke uburyo mwipfuza gukora ko ivyo bintu. Mbega no musi ko muko murakora koko niko mwumva mwategezwa gukora cyane? Uko turiko turakora sinovuga ngo niko twifuza gukora. Turifuza ko twogira umurindi ku rugero rushimishije, tugakora cyane cyane hajya ikintu gikomeye mu bintu dukora birakenera uburyo, birasaba uburyo, kuko umuntu agutabaje ari hariya uzogenda ukoresha uburyo, uzotelefona, uzoronda abantu gufasha amatohoza, reka tugira amatohoza, turonda umuntu gufasha amatohoza, kuko kugira ngo umuntu umushigikire uramenya ukuri kwiwe kandi umwumviriza wenyene, uraca hirya no hino ukumviriza uyu nuriya akagisha avuze kuri ivyo bintu. Urumva ivyo bintu urumva ko ari ibintu tugira ko intambamyi, tukifuza ko kumbure vuba dushaka gukora ku murindi ushimishije. Ariko kimwe dushima, turashima intunganyo, ni intunganyo yagutse iri ku ntambwe zose z'igihugu, ni intunganyo yagutse. Mu gihe tworushirizaho usanga dukoze neza gusumba. Ishaka turi naryo, kandi igihugu kirafise ishaka ryo kudukoresha. Ariko kandi turavye turashafise izo ntambamyi naho dukora zihari. Ego hari cyo musaba leta icyo twoyisaba ni kubandanya ituba hafi, kuko yaramaze gushiraho amategeko dukorerako, yaramaze gushira umukono ku masezerano atandukanye. Leta tuba hafi mishirwa mu ngiro y'amategeko atandukanye yashizeko umukono, ikayakurikirana kugira ngo ibandanye kuyashira mu ngiro, ndetse kandi ibandanye ishigikira abakenyezi bafata mu mugongo mu ihuriro ry'abakenyezi mu kubaronsa uburyo kugira ngo bashobore gukora bibereye. Ego iyi minsi mikuru usanga yarahari abakenyezi himbazwa aya mahuriro mutegura y'abakenyezi ahubwo w'igihugu ndetse no rwego kw'isi ko naho nyine arakunda kubera ngaha cyangwa umwanya wa Afrika. Hari cyo murabona cyane afasha yungura abakenyezi, akumbura harayibona nk'ibirori, mugabo hari n'abandi babona ko ari n'akaryo keza ahugira cyo umuntu yize. Ego arafasha cyane, kuko ujya munsi w'ihuriro ry'abakenyezi tuvuge nka mu Burundi, abakenyezi murabona witabwa n'abakenyezi benshi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu. Bashitse hajya mu mashirahamwe baba bavuyemwo ntibatahuko mu gusangira kajya gafana, barahana impanuro, bagahana intumbero. Ego ijambo rivugwa jewe aho maze kubona reba ari ijambo rihamagarira abakenyezi ati tugiye gukora uko, tugiye kubandanya uko, ari mwishira hamwe. Munsi ni umunsi bashikiriza ivyo baranguye, ni umunsi bashikiriza ivyo bagiye kurangura, ni umunsi biha intumbero, ni umunsi biha ivyo bagiye gukora kugira ngo batere intambwe baje imbere.
rero abantu bagenda kuhimbaza ibyo munsi mukuru bahereza mu kirori ntibahindura ingendo kandi ubu nta bikihari rega je mbona bitakiri nkuko vyahora kera abantu bagenda batahura ego washikije uravuga yuko abakenyezi koko no munsi mwijuka ibikorwa byo kwiteza imbere nkuko akora bivuga n'umukuru w'arabivuze aravuga ati ubu no munsi nabo nibave nkuko mbono munsi ndashima ntibakiriye abazezwa nzu barasohoka nabo nyina bakagenda kurondera ico rirenza kugira ngo bashobore gusahiriza mu terambere ry'umuryango mugaha navuga yuko umukenyezi no kugira n'uburyo bwinshi biza gutuma rimwe no mu rugo umubano uza kononekara ko cyagomba gufata umugabo kuko rimwe rimwe yamusumbije n'amafaranga ego azi yamusumbije ibyo ushaka kuba umubano utangura kuba mubi suko Jessica ndabibona ahubwo umukenyezi amaze kujya amafaranga yari novuga mu gifaza ato umva ni ikintu gikomeye cyane kuko ayo mafaranga sayiwe amafaranga ntayo rugo amafaranga nayaza asahiriza urugo umukenyezi avyitwara mwuko nukutamenya ntaramenya amahera y'urugo y'umukenyezi n'amahera afasha gutunganya urugo n'amahera umugabo yishimira ati umukenyezi yaronse yazaye n'amahera umugabo yishimira mu rugo n'amahera afasha kwigisha abana n'amahera afasha gukora imigambi iterambere itandukanye mu rugo abantu bafite inyifato nk'iyo nabo nyene bohindura ega amahera y'urugo tuvuga ko ari ay'urugo tuvuga ngo nayo mukenyezi n'amahera y'umugabo hajya nibahindura ingendo se y'abagabo n'ay'urugo ivyo ndabivuze kubera ko hari umwigeme twakiriye ngaha mugabo ubu n'umumama mugabo arakira umwigeme abahungu bamutinya kumuresha kuko yari afise amahera bavuga ati kumbure yo nadufata nabi hari nabaye mubwira mugana aravuga ati jewe suko vyari bimeze nararizwe muhira mugabo ivyo narayibonye ko hari abantu bagutinya kuko uno musi nabigeme barafite ico kintu hari umuntu avuga kuko kurabivuga hari umuntu yifuza kutuja mu rugo avuga ati ndakeneye kugira ico ntereye mu muryango nundi avuga ati ngoma ndondera amafaranga umugabo ngo atazomfata nabi oya suko ibintu bavyumve kumwe bamenye ko mu ngo ntibaba bagiye kugira ngo bafatane nabi canke neza mu rugo baba bagiye kubaka urugo erega mumaze gushinga urugo si mwebwe muriho nivyo muriko maronda kugira ngo urugo rwanyu rutere imbere ni ba bana muzovyara nibo mubona erega murashobora kwiyanga umunsi umugabo arashobora kuratanya agacupa kugira ngo asume urugo abana bamererwe neza umugabo arashobora guheba kunywa agacupa kugira ngo agure amakayi y'umwana mu rugo muri ico gihe mwamaze gushira urugo hamwe mu kubaka muriheba mukaraba imbere mukaraba abana banyu mu kubaka izina akenshi niko babivuga mu kubaka izina aho muciye bakazavuga ati mwana yari wanaka yari umwana w'umugabo yari umwana wa mukenyezi naka akavuga ati ni umwana afise imico n'imigenzo nk'iya naka bakavuga ati azogisha shiseko n'abavyeyi bone ko bari bameze no kuvuga rero uwo mwigeme hajya mbwa kandi ntiyagiye kure hari abantu babibona uko baravye ku imico n'imigenzo yari yubatse umenga umukenyezi ntiyarare kure kuronka amafaranga erega ni vya bintu usanga mu rugo uburyo umenga birekuriye kuronka umugabo aho batarabimenya neza nibahindura ingendo bamenye ko bose ategeza kuzana kugira ngo urugo rutere imbere ku rugero rushimishije tugarutse ku kijanye n'umuco n'akaranga ku Burundi umukenyezi koko hari ukuntu yarameze nko marivuga mugo no munsi biriko birahinduka kandi umuntu yo byishimira nubwo kuko ntiyoguma mu rugo kuko n'umunsi ubuzima burahinduka bisaba ko bose barondera mugaharatera ko nabo kavuga ati buriya ko kujana iterambere nako hari ibintu vyagiye birisha turagaruka ku nyifato z'abakenyezi ku nyambaro koko umukenyezi nawe arakwiye kujana ni vyose yarakwiye kujana n'iterambere musanzwe kutavye imico n'imigenzo y'ikirundi ntidushobora guhindura vyose ngo tuhinde ku munsi umwe kandi si vyose dutegerezwa guhindura kuko imico n'imigenzo yaratureze iradukuza erega nta utakaranga bavuga ngo utakaranga ngo utayibanga nta utakaranga rero hariho vyiza dutegerezwa guhindura hariho nk'ivyo bavuga ati ishure si ry'umwigeme ati higa umuhungu umunsi turabona ko umwigeme canke umuhungu biga ku rugero rumwe kandi biraboneka neza ko bige mu munsi bafise ubwenge n'abambere ku mashure cyane ivyo rero nk'uwo wari umugenzo mubi yari nyifato itabereye igihugu twagiye dukuraho igihugu cakuyeho umwigeme afatwa co kimwe ivyo tabishimira leta umwigeme afatwa co kimwe mw'ishure nk'umuhungu yiga ivyigwa vy'ubuhinga aja mu gisirikare aja mu gipolisi murabibona ku munsi mukuru defile yayiteye igomwe kandi ku mice itandukanye y'abasirikare n'abapolisi b'abakenyezi ingabo z'igihugu mva n'ibintu vyiza cane kera siko vyari biri ariko mugabo urabona ko ubu abakenyezi bakora vyose barubaka amazu
kera bava nta mukobwa yubaka inzu ngo kiranazira, ariko uyu munsi barubaka n'aba engineer, urumva ari ibintu bikomeye cyane. Ariko kandi ntitwota imigenzo ngo turengere mu rugo, turazi ko umugabo ari umutwe w'urugo. Yego nyine umutambukaye mukuru w'igihugu arakunda kuvuga ati hariya uri umushikiranganji canke urinde hariya mu rugo uri umukenyezi mu rugo. Niko kajambo ko umukenyezi ufise mu rugo uramenya ko hariho umugabo mu rugo n'umukenyezi mu rugo, utegetse gukora mushira hamwe mwumvikana. Ako kantu rero ukuye hariya ubanza ukakambura hamukumba ukambara umwambaro w'urugo ukubaka rwa rugo. Yego uko kuva muhira ko umukenyezi agiye kurondera ko kivyoteza imbere umuryango, hari bamwe babibona yuko ari byo byaratumye rimwe n'indero ayugwaruka isubira hasi, kuko abavyeyi bubu batakiye abakenyezi na cyane ko nibo bateza kumarana umwanya munini n'abana babo, ntibakibaronkera umwanya wo kubahanura no kubigisha ibintu abiriye. Oya suko ico siko ndakibona kabisa. Hajya umugabo nawe ategeza kumenya ko urugo nawe ari rwiwe, ko abana ari rwiwe. Kubera ko umugabo n'umugore bagiye hamwe kubaka urugo, bategeza gukora ibintu ku bana cyo kimwe. None umukenyezi atari mu rugo, umukozi akaba atahari, umugabo mu rugo reka guteka ngo abana bafungure, arateka. Mbega impanuro reka kuyitanga ku mwana, ukamuhanura ati hindukira agira uku, ngo umukenyezi se hari yagiye kurondera. Uramenya ko yagiye kurondera, aho atari ukahamubera, nawe ugiye kurondera aho utari akahakubera. Ni magiriranire mu rugo ni magiriranire. Suko sico cyovuga ngo indero y'abana yarasuye hasi. Oya, aho urugo rupanze neza, ahabwo indero y'abana iterije imbere. Aho bigenda bisura inyuma naho n'ahantu usanga bidapanze neza. Aje bituma tubahamagarira ko bopanga ingo zabo neza, ntibabishire ku mukenyezi ngo agiye kurondera. None yogumaho ahanura abana bakarara ubusa, byogenda neza. Oya, ntibyosha bigenda neza. Gusa abavyeyi niko bifatira umwanya, ukaba muto mugabo kaboneka, bakaja kuganiriza abana, yandi rero kuziko tukaba turiko tabwirwa n'indongozi tukayisubirako. Wataha ukamenya isaho utahira, washika ukasiga kanya ubonana n'abana, abana bakakubona bakamenya ati papa yaje mu rugo twamubonye, bakagira nico batinya. Rega babonye ko bagiye kuryama papa nawe ari ngaho, nta n'uruyogoyogo, baratekana, barumva ko batekanye, barumva ko ari abana bafise inkingi, bafise abantu inkinzo z'urugo zihari. Bagiye kuryama mama bamubonye ni vyiza cyane, ariko uyu munsi bafatiwe n'akazi gakora, ejo bakakubona kandi ukaza usuma. None wibaza ko umwana ashati indero ntibikunda, ahubwo aravuga ati mfise abavyeyi bazi kurondera. Yego kuko mbere tubashimiye kukanya muduhaye twaganiye ku bitari bike ku kijanye n'abakenyezi. Umukenyezi kuko akurikirana iganiro yumvise bitari bike ku nyigisho ndetse n'impanuro, ariko nakanya kuko mbere hari kibazo cyababajije muga mumva ko ari ubutumwa mugena ku bakenyezi cyangwa n'abari bo bose batwadukurikirana, muga haraza guhurira n'abakenyezi akanya nakiwanyu. Yego cewe nurangiza ndabashimira cyane ko mwantumiye kugira ngo dushobore kugice dushikirije ku bintu biri hanze umukenyezi ndetse n'inyifato nziza. Aho rero nurangiza mpamagarira abakenyezi ndanabatera intege, na cyane abo mu ihuriro ry'abakenyezi, kuko ibikorwa bahamagariwe ni ibikorwa bikomeye cyane, ni ibikorwa byo kwitanga, ni ibikorwa novuga bidahemba, ariko ni ibikorwa vyiza. Hajya waragiriye umuntu iciza akava aho yarari agatera imbere, akava aho yari ko arababarizwa bikagenda neza, aravuga ati yarakoze ujya muntu, aho uciye aravuga ati ujya muntu n'umuntu yarantabaye, yaragize aho yankuye. Rero abakenyezi babikore babigororokewe, babikore babitahura neza, babikorere neza bagenzi babo, kugira ngo twese dufatane amaboko dushike ku mbona kazoza y'igihugu.